Emisonari nakumvise ko hamagaye. Hewe. Ngenda hamagaye n'ukuri. Ngenda guha agatebe wicara. Oya, reka kwirigurigora. Ya, yicarira no ngaha. Kama heza. Nawe ni kazi kawe bose. Uri kuri doga. Niwe wasa ko ndaguha agatebe. Nta na kimwe. Yani kosa. Mbona usa neza. Hewe. Ibigori byarase. N'ubwa nyuma. Ubutete nk'ubu. Basha n'ubugori n'uburo. N'ubwa nyuma. Burya rero. Tugume tuyaga ibitagira akamaro. By'akamaro biri. Yandi mahera. Ibihumbi 10 gusa. Kuyabera. Ntende mahera kuri nkoko. Uzi ko na mbere utarayankasha ibintu ngo ndaguhaye ndi mahera. Erega sora ndakubwiye. Je nzopfuma ndayashira ku nyungu. Oya. Aya mbere yoyo ko yakunaneye kuyampa. Ayo ya kabiri niyo woza kushira ku nyungu. Ahubwo uranzanira amahera yanje. Ndayakeneye gose nuko. Oya kwe. Nukuri. Abantu ubu ntimuraba kwizera kuko wambwiye ngo ngurana ngweje ku mugoroba ngo nzobadira kuzanira. Uno musi ni ku wa kangahe? Mfiriza ndakubariye. Burya ibigori ntivyari bwumye. Nzoca nshora ibigori byo mu isoko kugira ngo nce ndayaguhera rimwe yose. Ahubwo genda unzanira ivyo bigori ndabikugurira mpeze ndaguhenya ibihumbi 10. Ndinda kuzana ivyo bigori. Abantu ntimwizera nukuri. Abantu ntimwizera. Kandi ga yemwe benevyo nibo bene munoho. Reka rero kuntuka je nakubwiye yuko ntayo ndaguha navuze ko atayo ndaguha. Rega sorange bifaranga ufise ubikoze iki? Nta mwana uriza turabiha abantu nyene nukuri kandi Imana izokiguhezagira. Atasho ndabikoza nzofumanza kubitangisha kawa mwisengero nakwanza kubiha umuntu aza kuyampera neza. Mwisengero. Hewe ndagiye ayo mahero nyimye araguhamba nayandi ntayo nzoguha unyimye nayandi. Uragumya agatwaye imbwa baraheba. Ndimbwa rero uri imbwa. Imbwa ni wewe ugira amafaranga. Abantu ntizoya kubira ko kurako. Ubwo kanutse berita cyo cyo kuyamuhera nguje kungurana amahera. Komije kuntukira ngaha jewe. Ubwo rumwa kwawe urapfa mu rucaro kuveko. Urabona nayandi ntiwayampaye uza kunyigenza ko ngo ndaguha yandi ngo nzoshora ibigori genda ubizana mpeze ndayaguhe yanyabigori ugomba kugurisha. Hewe urayagumye uyage kandi azoguhamba uzogenda uyatwaye ntuzoyasige ugumu yabijya no mu kuzimu. Isho naco cyari cyakuvanye muhira uza kuntuka nguje kungurana amahera none naguhaye utayampaye nopfa manza kuyatangisha ikanwa Imana igapfuma izoshimira. Ona ngana nteko mwanya ndamuha amahera n'ayandi yarayanyimye nopfa manza kuyatangisha ikanwa Imana ikazopfuma inkengurukira. Nuwongene kadede. Jewe nanje navuze ati reka ngende azabona shitsi. Urumva ndumiwe Nenda gukumbuye. Tangira je. Je mba ngenda kubonye mukuru wanje nyene. Ndasubiye kumubona n'amaso abiri. Urumva warahindutse?
bayasindahinduka ndacari wawe. Imishatsi warasukishije usigaye uri umuzungu neza. Yatari ahubwo nje ni moto ubona ko nta tuntu twinshi nje nzanye. Abana bino baroye nabuze umwana n'umwe iyo mpazi ibintu nzanye. Yari yakwibara nace ndabibikisha kugira ngo tudapfutugenda kubitora cyangwa cement bikora. None ndakwaka tubanze dutere inkuru uruhuke Cyane tubiza. je tubanze tubizane Tubiza. Tuza kuganira ndi ngaha turararana turavugana tuza kuganira. Sishikanje. hewe oya ndumiwe hingera nenzize tuno tugoye hamace tugende Ego. hewe kadede rero iyo uba ngaha haravuye iryo sema ry'umukecuru ngo aje ngo ndamugurana amahera kumba aje kuntuka ngo mfise ibihera byinshi ngo bazobimpambana iyo uba ngaha wagena umumfashije tukamwivuna neza Karagutuka. arantutse mvuga nturugo rutagiramwo n'umuvyeyi n'umwe rurakengeretse n'ukuri Akugurana amafaranga ariko aragutuka. Mureke sha noneho naje cyo kuba baruvyibagire tugende gutora ivyo bihama tunasangire hama turi. n'ukuri imana ni nziza kwera By the way, so be uraza uheruka biginare mu Buganda. Narabonye ujya mu Buganda bafise ingeso nziza cyane. Hari imico nabonye, iyo mico ndayishima ndavuga ati reka nzoza ndabibwire madame. Be urazi neza yuko mu Buganda nta mugore ashobora kuzanira umugabo wiwe amazi akaguma muhagaze hejuru nkuko ari umagaze hejuru. No kumeza uko nyene arazana indya agafukama umugabo akarya umugore afukamye agaheza agacyamukarabisha afukamye hama agacasubira inyuma. Be hamwe nawe uramukubikoza ivyo bintu abashisi baje ngakundamutsa bovuga ati mu vy'ukuri Mr Sammy niwe afise umugore mwiza niwe afise umugore afise ingeso nziza. Beje narabishimye mu vy'ukuri. Abibona ubu rero shinda kubata aka kanya ugiye mu Buganda uratituye uko ndagufata jewe. Ati ngwiki ubu rero waragiye baguha amazi bafukamye. Jewe waciye ubona yuko je atandero mfise aka kanya uwo muco wa hariya wahora ni ugomba kunzanira jewe. Ubu rero tufate akanya ugiye kurangura mu Buganda ugomba mere nk'Abaganda. Ni waje kurangura muri Kenya uzocuza umbwira mere nk'abo muri Kenya. Ni waje kurangura hehe na hehe hose uzocuza umbwire mere nk'abo. Naho uzoja no kurangura no mu bigugu uzoza umbwire mbi kigugu. Ivyo ntavyo ntoshobora. Ivyo ntavyo ntoshobora kweri. Reka ga muri ntashima. Ivyo bintu jubona no bishobora. Hiyo wahora bafise imico yaho ndakubwira. Mu Burundi dufise imico yiwacu. Hehe mu Rwanda bafise imico yiwabo. Ubu aka kanya ugiye uciuza gutitura imico yo mu Burundi. Mu Buganda umugore ntashobora kuvuga amajambo nk'ayo imbere y'umugabo ntikibaho. Hamikindi naco so cyari cyiyumvira nako ndavuga ati madame iki cyumviro sinzi ko ugikorera ko nta kosa nakoze. Jere ndi Umurundi kazi nkorera ku mico y'ikirundi. Uranyumva neza
nyimba waragiye bakagufukamira urasubirayo bagufukamire jewe ndeke icyo nzi cyo nuko nkuba nene utabiha agaciro. sinzi nimba ari radio ndiko ndumviriza, nimba ari radio Isanganiro, nimba ari FM, nimba ari radio Maria ariko iravuga mu matwi yanje, uravuga ukibagira no muko muravugana nawe mu mico y'ikirundi no mu ndero. Umugabo sukwiye kuvuga amajambo, kuvuga amajambo nka je nishuye kuvyumbwiye none ugomba ndeke kukwishura. Ego uri kubwira jewe ndakwishuye kuvyumbwiye, ndibaza nta kosa nkoze. Ego kwe Jisho nabyo ntashobora abagabo b'iki gihe rero. Ndakureke. Umva kataryoshye narakito arasigaye urazi ni wakagagire jewe darakakaje ndakabika gasaro kinzi ari ikintu kimwe cyera kuva kukubaza kugira wiyumvire gushira muri aka kantu ukakazana mu kabare wabikuye kwiki je nuko mbona abantu benshi basirimutse basigaye banakura kandi mu kabare naho ntatwubafise badukura yeba borondeye bere kandi kubakoresha kana karanga mbeguze ikindi mwari bagishiriye mbe ni gwawe kwanje ndakwereke akabicenda bibona ku munsi w'ubugeni rero hariho umuhungu yitwa umugore yitwa Rugeni. Uwo mugore yitwa Rugeni yari ashobora kurondera ubuyeye akagataka aha hose, maze rero ahaze yandike ko munyare aha naho yandike ko berita naho hari kw'indomo niziboneka nibiboneka zisha ko azoba ariko indome z'ubuyeye bataki kandi ngo ndamahera menshi ariko tuzoyarondera kino cy'ubuyeye wibaza ko rangaye ubu rega babudandaza kuki none ntakubona ko azogenda kumahera ngahe ako kubera umuntu azogira ubw'amabara atatu hanyuma mbe waragiye kuyipfunga jewe kubera imperezwa warayitanze sisibiza jewe n'umunsi nuko kuko no kugenda kwa patiri byose bikwiye tukajya muri komine byose bikwiye bashe mugabo ntitwibagire kuzotunganya neza aka kanimbo kubisanzwe akanimbo kuri aha akaba kagize kagutse ego kakamera gutya ndabibona aha kaguka ako niko tuzoronda ndabibona aka nako nyene kazogumaho mugabo se ko tuzokoresha birumvikana kandi beta ndakubwira ubugeni bwacu buze mu rute bwabo ni bwa Adamu na Eva bataracumu nabwo ngo bashigiwe twebwe buze hari ikindi utaramenya abahungu banje ndamaze kubibabwira harakari ntakubaye umuhungu wajegeze kumbwira ngo none ngo ubu mugore mugiye utware ngo si wawe ni wakina amafilimi karayaki none ni muzi yuko abantu bakina amafilimi ari abantu bamwigira babona pya tuntu romora mwigira buke mu bikira numbatse
ahubwo uramubwira azobe ndeba byita ngo pare Pari yobo muhungu wanje. ntibikunda Menga ntibikunda. ndagomba ndabishiremwe agakino Oya, ibikino kuburamo. Ibikino nitubizana ngaha. umuhungu araganiye se Ntibibaho. Ntibibaho. oya byo gutwenza Mugabo rero ndagushimiye ndagukengurukiye kubanzanya ahantu hameze neza hatekanye nta rusaku hari agatutu abantu bo batwubahirije badushira ahantu hatari urwanda yego hariya abantu bari kujayo n'umwana ko byari bigoye abicyo bategetse nicyo bakora berita usabwe we ndazi yuko ibintu bizogenda neza neza cyane ego kwisuku hariho akaririmbo bahora baririmba ndagukunda cyane berita nawe nikukwiye kuririmba ndagukunda cyane we berita we umunsi twahura agatima karagurutse uruka ndabivuga berita ndakibutse bace bari ngurukundo sugumuntu umwe urukundo nukwa babiri byo nukuri ese ingene biryoshye kubara nimba muyitiri bizogenda mo senda byo mwijoro mbere nugire bagenda bikunda ko ndako vyiyumviye oya nakayobera bahinganye urumva rero nuko byose ni kuba witeguye kwa Patrick kabitonze neza ibi ndiko ndabona ni biki munyare ibi ubu nini wasubiri urumva ntabwo namenye kusigurira wewe wari wambwiye yuko wagiye hama nibaza ko wabihevye naguhevye hamakati nawe ndakurungikira kwandikira ndayabonye ariko nabwo mega wabihevye we nawe agakecu umenga mbega naho wanzisiwe cyane wewe utiyubaha wazini wa daimoni erega abantu bose babona kuri daimoni we ni we uyu uramuzi urubahuka no kumwicara impande n'amaboko udashira impande simu uje kunsarira uyu muri kamanwa ni we ibi ngiye kubimena sana hariho ngo wamusokanyuze ariko vrema hariho ni mutamaramara ibi je no kugurira amusiteri no kugurira ibiyeri ariko kugurira ukwa mbeho wana nakubwiye gatande rugira wewe we nabigusiguriye agakecu kimisa waragiye twoje hamwe na wewe yoba wiyubaha ntuba ukwiye kwegera uyu we narakubutije gusoma kwegera waravuye mu mahanga ibyo wagiye kwiga biraguserutse ubu nk'ubu yoba hari ababyumva nibo utwenga wewe urameze hadi birashoboka je mu mukandese uyu mutama n'uwiwanje rabigeneze ubona dusa we nawe ngukuze ngaho usanga iki kecu uri sonere aho waraburiwe warabuze uwo mungana uyu twunganya imyaka uyu n'uwiwanje nubundi asiyo gusubira nibe ijya mbere ntubaramara ibi ngiye kubimena ibi si by'abantu banwa nabingene kintu gisa muta wowe n'umugore we yarakuroze wewe yarakuroze reka niwekire ni ubundi ehesha hewe sinabera kumukiza wanje n'inzoga yanje wasutwa hewe uratumeneye inzoga uzoze hejuru ndagutuma ihuba niwaje hasi naho ndagutuma ifu ntibihera yawe none ushaka ibiki none we mugabo rero urazi ko twayaza amasigara cicana erega ingorane nawe aho ziri ngizi
usanga utavyumva none wewe wifuza iki mu bisaha ibyo twayaze tubishire mu ngiro nagamunyare urakenyeye wigura kajya gakobwa n'ukuri umviriza mu kirundi hari kumugani baca ngo kwiba ingoma biroroshe ngi ikigoye nuko nkaho yivugiritse urya mukobwa rero namutabizi n'umuntu ngo yize ibintu byinshi yariza bya bintu bita amakarate bimwe bya gutya aha rero naho ugira ngo ndakuzanye naho twobanira n'umuntu ngo akomeye cyane yize ibintu byinshi yaje umubona kurya aribyo bagira gusa none umva byoshoboka ntugire ngo ni jewe mbega n'ubuhingire dushesiye kutuyoga twari nace wandi ahanda babaye riho ewo nta kundi ndumva ko atari wewe mugabiramba baje bayebera itaha tora ayo marori nta kundi agatwaye imbwa baraheba komene ukuri wewe ubona byoshoboka mbisa